Ibihugu birindwi byonyine nibyo kugeza ubu bifite ubushobozi bwo kurasa ahantu ahariho hose ku isi byifashishije ibisasu bya misile byakozwe byambukiranya imigabane intercontinental ballistic missiles, birimo ibifite ubushobozi bwo kugera mu birometero 16. Twihuse reka duhere ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga Russia cyangwa se Uburusiya. Bimwe mu bisasu bya ICBM bitunzwe n'iki gihugu R-36 M2 Voyevoda SS-18 Saturn 11 kilomita kuri 16 kilomita, RCM-56 Brava MIRV equipped SSNX-30 ku 10 kilomita, RC-28 Samati SSX-30 Saturn 2 kuri 11 kilomita, UR 100N 15A30 SS-19 Satelito 10 kilomita, RT 2PM Topori 15H 58 SS-25 Cycler 11 kilomita. Ni mu gihe kandi ku mwanya wa kabiri turasanga Ubuhinde. Ubuhinde bukaba bufite ibyitwa Surya Masaro 12 kuri 16 kilomita, Agni ya gatandatu 8 kuri 12 kilomita, Agni ya gatanu 5 ku 8 kilomita, Ki A5 CRBM 5 kuri 5 kilomita, Ki A6 CRBM byo bikaba ari 6 ku 8 kilomita. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibikora Active Minuteman ya gatatu 13 kilomita, Trident ya kabiri UHM 133 kuri 12 kilomita. Ibitagikora Inactive Titan CM 68 HGM 25A 11 kilomita, Titan 2 SM 68B Reach M 25 C 16 kilomita, Minuteman 1 8 kilomita, Minuteman 2 Reach M 30F 11 kilomita, AGM 118 Peacekeeper MX RGM 11 8A 14 kilomita. Ubushinwa DA5 DA5A and DA5B SS4 13 kilomita, DA41 SSX10 2017 to 12 kilomita, UR3 CRBM 2018 to 9 kilomita, UR CRBM 2005 to 7.4 to 8.00 kilomita. France M51 CRBM ubwoko butatu, M51 n'igice kimwe kuva muri 2010, M51 n'ibice bibiri kuva muri 2015, M51 n'ibice bitatu izajya agaragara muri 2025, izaba ifite 8 ku 10 kilomita. Ibitagikora C2 RBM 2 n'ibice 5 kuri 3 kilomita, C3 RBM 3 n'ibice 5 kilomita, M4 CRBM 5 kilomita, Isirayeli Jericho ya gatatu 4,400
ibihumbi 4,800 kuri 11,500 km Korea ya ruguru. Hawsong 16, Hawsong 15, Hawsong 14 na Hawsong 13. Hasta la vista.